Nyuma yuko umukuru w'igisagara ca Bujumbura asohoye itangazo ry'uko bibujijwe gukorera urudandazwa hampande yaho z'isoko nkuru ya Bujumbura no mu mabarabara iyo hagati mu gisagara, aho twagendeye hampande yahoze iyo soko ukiyashika ubona wakigwa n'isuku bitandukanye nuko hari hamaze imisi hameze bahakorera, ariko abo bahakorera akaba ataho bagiye kuko harimwo bamwe twasanze bariko baradandaza mu kinyegero no mu mabarabara bikaba vyaruko. Twagerageje kuganira nabo batubwiye ko batagararije itegeko ahubwo batagira iyo baja kuko n'amasoko amwe bama bababwira ngo bajemwo bagenda bakabura ibibanza aho barose bakaronka ibibanza bisumba agatahe baba bafise. Twabuze ivyo dukora, turabuze ivyo dufata n'ivyo tureka, abana bagomba badupfane n'inzara, kare twahora twiruka abana bakarara bariye, ubu naho biranse, abana bagomba batangure kuvyimba amatama, ubona tugiye kubaho gute? Twebwe nta mitahe dufise kuko turi abantu bato turashobora kuba dufite nk'ibihumbi 30 tukaza mw'ibarabara, ariko nkaho wonye kubera ivyo bibanza bisaba amahera menshi ntitwashaka kuronka amahera twoshaka gutanga mu kibanza. Abavyeyi bagasaba leta ko yobaronsa aho bakorera basi bakaza barabatoza amakori ngo kuko ataruko abana babo bazoca bicwa n'ikigoyi. Ni batwerekana dukorera basi dukoranire, batwereka isoko dushaka gukoraniramwo abantu bato tudafise imitahe, kuko umugabo ntazoshaka kurondera wenyene ngo bikunde, twe twaradufashanya umugabo ntibizokunda, urumva umugabo azahava asiga dutanye n'abana ko turi mu nzu y'impangana. Nitureke itaturetse naho iduha imitahe ikwiye kugira ngo turonke amahera yo gukota ibibanza, nuko naho umwana yogwara turonka ico tumuvuzamwo bisaba ko umuntu ahava adandaza umubiri kuko vyase byo twariko turadandaza. Ubwo rudandazwa rwo mu mabarabara akaba atari rya mbere rubujijwe, ariko bakama barubandanya.